Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda binwa sema amen. Oh yes. Rivo katakasha ya makaya baraya. Oh Yesu ni wa mukozi wa binwa ya jimbere yawe. Abatimiye bose nagereza kubagarura mwizina rya Yesu. Oh bantu bo mu gisagara cy'Ubujumbura. Muri wose mu gihugu murahamagaye kwa pasiteri binwa arabakiza ibyaha byose mufise ribo katakashayawa arabakiza. Karibu mutora agakiza kwa pasiteri binwa. Karibu mutora agakiza. Kama unapenda Yesu sema amen. Oh kama unapenda Yesu sema amen. Karibu wakire agakiza k'Imana mw'izina rya Yesu. Karibu wakire agakiza k'Imana. Nimwakire ugukizwa mw'izina rya Yesu. Komera pastor. Karibu. Meze neza. Karibu musore. Urabona umengo ngo ni pastor binwa. Ni pastor binwa. Ni jewe Imana arungitse gufata abantu bose bazimiye. Garuye mw'izina rya Yesu. Wowe rero umviriza iri pastor w'ibiki? Uri biki? Musore, jendi pastor muri abantu mu byaha nk'abashira ahera hahe. Aba pastor bubu turabazi, turabamenyereye. Mwebwe muri pastor b'ibisuma. Ureka gutuka umukozi w'Imana. Muri pastor b'ibisuma. Reka gutuka umukozi w'Imana. Naba pastor b'ibinwa nyivyo. Naho pastor numwe afise ibinwa nyivya. Mana gitandara kizokora ikiza. Genda. Naho pastor nkabo. Imana irambwiye ati gizokorera ikintu cyiza mu buzima bwe gizotumubona ko ndi pastor mwiza. Amen. Mana naho bimeze uko genda cyahagara. Amara ndakekeranya kuno munsi wo kujya ndaronga mw'izina rya Yesu. Ayo kujya ndaronga mw'izina rya Yesu. Mana kora ibitangaza bye batuza n'urugabo rw'uruposi Imana. Fitandara kiza. Karibu umukozi w'Imana. None kuri kurarira n'ibinwa bijebetse. Karibu. Nibiki byagufasha? Karibu. Imana yambwiye. Kabana abantu musigiye mukora ibyaha byinshi cyane. Kandi rero mutegereza kwiyeza. Urazire ikibazo narose nabonye kuri wewe. Je navuye ndiko mbona ibyo binwa bidugamo nuko pako biduga imanuka bwati none umugabo ibyo binwa bijebese bamukubise box ndavuga ati reka nze ntabare n'ubwiza bw'Imana bunyutsigeko ubwo bwiza bw'Imana bugakomadika k'ibyo binwa. Imana yabaye ibinwa nk'ibi binini kugira ngo ubutumwa mw'izina rya Yesu. Aha naho handitswe pastor binwa uca witwa binwa uko nyene. Iryo ni izina ryanje. Imana yamaho umunwa munini uganda yavugira ubutumwa bw'Imana ikirongera irima nk'izina ringwiriye. Umva pastor binwa. Aho rero wowe usengera abantu nyene bagakizwa. Ndagusengera ukizwe mu izina rya Yesu. Amen. Umva rero binwa. Nje nshaka usengere. Nyene usengere nyene hamwe sengerwa nkamera neza. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Apana mu izina rya Yesu. Unsengere gusa mu izina ry'wanje mwabwa agakiza k'Imana. Musore mu izina ry'wawe n'ivyoshoboka. Maka mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Anyo iyi pastor abyo binwa bisigurike. Iri ni izina ryatumwe n'Imana kugira rize rikura abantu mu byaha mu izina rya Yesu. Shamukano byo bironda bihonda kw'ingumi. Aho uruko wisazuko. Pastor tugendere usabire ubwiza bw'Imana bundiho. Umubise wo kubita umuyaga. Mwobise no kubita umuyaga. Ndakujaba kingumwe turaje. Oya ndagusengera mu izina rya Yesu ngo wavuze ati nkubise nkubita umuyaga ndakujaba kingumwe imwe tugende ndagusengere mu izina rya Yesu. Ndaguhashura inkumi imwe twe gutogufata ugwanye na jewe no ugwana na jewe je ikindi makindi nani kandi nije nakizi mu izina rya Yesu. Binwa tugende usengere. Amen. None urusengera he? Ndagusengera ingonga hari ahani nyuma nakirira abantu bemeye gutora umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Sa tugende byo binwa ikintu wamenya ofisa yo kujya mu izina rya Yesu. Ayo nimba nibyo kujya we namahera kibazo ndagusengera mu izina rya Yesu. Namahera namahera Kristo. Aho ndagusengera mu izina rya Yesu. Gusura na busige na deza. Amen. Namahera oya watwe dese. No arigwa ivyaha vyawe. Urabwo ko pasi agiriye neza ndumva nduhutse ndagurira agafana mu izina rya Yesu. Aho ni sawa rero ahungurira agafana. Nanye canonga gakiza keza. Ni wongurira mu izina rya Yesu. Ndakugurira agafana we. Mu izina ni wongurira mu izina. Uriyimbwa. Oya ingonda. None nje ni wongurira fana nje ndakugurira. Oya ndagusengera mu izina rya Yesu. Sengera ngaho nje ndakugurira nifa.
no munsi nakubititse kabisa no munsi kakubaye koshe oya ni zira rya Yesu nariko ndaganira n'Imana yanje uyibyira ko kakubaye nsengera gusengera umuntu bisambanze niyeze ninjira mu bwiza bw'Imana ego nsengera ubwo bwiza tububone Jambo ry'Imana rirambwira ati ugiye kwanza gusengera umuntu banza wiyeze wanze wifuke mu mutwe wiyeze ubwiza bw'Imana bukugaragare ko hanyuma ujushira ibiganza kuri uwo muntu umusengera abademoni bose bakubite mu izina rya Yesu ndabakubita ndabumva ndiko ndabakubita mu izina rya Yesu ndiko ngubita ikikurimo siwe ndiko nakubita ndiko ngubita abademoni bakurimo urarimashuye kwaye Japasta sengera umvise kanse nakufyonyura oya rindira kwanza niyeze ndagusavye mugende ko ndiyeza nobe wugaye amaso niyeze iminota 3 hanyuma cyenda gusengera utangavye kugwana nta maso ndakuga Yesu mwami Mana ni wa mukozi ibinwa ati imbere yawe yiyeza uramuzi kandi uramusobanukiwe ribo katakacaya Mana ndasavye unyeze usuka kamavuta yawe ndasavye izimuzu zose nambaye guhera ku mutwe gushika muzikirenge zose uzinkure unyezesha amaraso yawe papa mw'ijuru uzobukoze ciye bugufi imbere zawe ndagusaba mwami ndavyo muratanguye kuzinkura urankuye igitambaro cawe asuze kamavuta yawe Mana ndavyumva ugeze kwishati papa mw'ijuru ugeze kwishati uri kurazikura kura zose umindura icyaremwe gishasha kura zose mw'izina rya Yesu kura zose sigara shima ubwiza bwe papa mw'ijuru Mana nakumva narugeze kwipantaro kura byose kura ribo katakasha yamakaya kura Mana nakumva ugeze ku birato kura ndamusengera kizwa mw'izina rya Yesu ndamusengera kizwe ndamusengere akira gakiza k'Imana ndakura mwami kura Mana twara byose niyo wabimaye Mana twara mw'izina rya Yesu twara byose niyo wabimaye twara ubwiza bwe bungaragare twara byose twara ibi ntacyo bimariye imbere yawe nubusa shaka mugende ko ndamusengera izina ryawe ricigwa hejuru abademoni bose nk'ijana ndabakubita ingumi 50 ku munota umwe Mana uzobukoze shatani hari ndamukure asigara amapengu yose shatani hari ndamukubite asigara ari ibihanga uyu muntu nawe akizwa mw'izina rya Yesu umuntu bwa bwatatangira kuragara ahantu urukundo rwa nibazi papa mw'ijuru igaragara ahantu ndatse imyuka mibi ya daimoni mw'izina rya Yesu ndase mw'izina rya Yesu umuntu bwa bugaragara ahantu uyu muntu ngira ndamusengere papa mw'ijuru ngira ndamusengere umuntu bwa nimbazo vye bigaragare ni mw'izina ry'umwami wanje Yesu Kristo abademoni bose ndizamejeje kubica umindu icaremwe gicaca papa mw'ijuru reka ro ndamusengera umuntu umwakire papa mw'ijuru umwakire mu bwami bwawe birashika n'ubunyene ugasanga yapfuye ariko umwakire mu bwami bwawe ni muri gazina rya Yesu Kristo ndabisavye amen Yo, umusuma.